neza cyane birakunda none ntubara ko ari muhira birakunda aha hose turi aha hose duhagaze hejuru y'amazi ari ubwoko bw'ifi bwimbuka cyane buragwiza inyama kandi ni ubwoko budasaba kondisiyo nyinshi zijanye na oxygen mu mwaka nimbura kabiri kuvuga buri mezi atandatu ku mezi atandatu ifi ibiri hagati y'ikiro n'inusu n'ibiro bibiri canke bibiri n'inusu no munsi umugambi wacu uramaze gutanga ubuzi butatu buri direct hanyuma uramaze no kuba ufise n'abandi bakozi barenga 10 bari indirect no kuvuga yuko aho murumva yuko harimo ico uri kurasahiriza mu iterambere ryacu n'igindi miryango eka n'igihugu muri rusangi uvuga ubukeneye wese kwiransa mu bworozi bw'amafi ndamuhaye ikaze niyatugana tuzomufasha kuva ku kuronka umuvya kuva ku kubaka gushiramwe amazi kuronka umuvyaro kugaburira neza kukwimbura eka no kumuronsa isoko yaho adandariza ivyo yibuye Turomaye muri bacamara mutsivanye naho umwese areye kuri national Marius Spark nkuko twama tubikora rero twama tubazanira ibintu bitamenyerewe ngaha mu Burundi canke bimenyerewe ariko biriko bikorwa n'abantu bake kugira ngo naho bimenye naho bitangure kumbure usanga wari ufise indoto yo gukora cha kindi nyene ugira ubone muri kino kiganiro tugire dukorane no muhinga umwe mugiye kubona ngahanye mwabonye ahonze murabona ikinogo hano murabona ikindi hano ariko tugiye kumenya ivyo tugiye kuganirako atubwira ibintu byinshi cyane bitandukanye ku buhinga ariko arakora tugiye kugendera umworozi w'amafi ni umworozi ni n'umuhinga mu bintu byinshi vyerekeye ubworozi bw'amafi wari ufise indoto yo gutanga ubworozi bw'amafi wari warifuje kumenya aho woshobora gukura imivyaro imeze neza imivyaro itafise agasembwa no musi rero tugiye kubereka kubazina umutumire nta wundi ndi hano nanje ni Marius Spark ico tugusavye gira sabone subscribe amahoro cyane umeze neza yego turashimye yego twabagendeye twabasanze hano karibu cyane twabonye inyubako ukuntu zubatswe ariko imbere ya byose mubanze mwidondore mwibwira bariko baradukurikirana okay ku mazina jewe ni Jafet Net ndabagiriye nkaba nsanzwe ndi umujene entrepreneur nkorera mu gisata cy'ubworozi bw'amafi no guhingura ingaburo z'amafi yego ubworozi bw'amafi yego twibagiye kuvuga aho turi ni mu gisagara ca Bujumbura kandi yego ni mu gisagara ca Bujumbura ni muri komine Ntambo urabona ko ari mu gisagara nyene yego okay tukireyo ngaha turazi neza abantu boroye amafi bayajana mu myonga bayajana he ariko wewe gute wiyumviriye gutangura buno bworozi bw'amafi ukubaka kuunye tubona hubatse mbe ino kino cyumviro cakujemo gute wagitanguye ryari mu cyama ku rugendo rwawe mwa buno bworozi muri make ubworozi jewe novuga ntabutanguye mu 2021 yego natanguye norora amafi ndayororera mu kinogo twatwimvye nk'amatafari yego ashira ifi jana turazorora inyuma y'ikiringo c'amezi ari hagati ya 6 n'indwi turazikurayo dusanga zirapima ikiro kimwe kimwe yego ibyo maze kubibona ndavuga nti by'ukuri koko uyu mwuga ni wo gukora kandi woteza imbere umuntu niho rero naciye ngerageza kongereza ubumenyi ndagira ubushakashatsi ndahiga abahinga baramfasha gushikaho by'ukuri mbona ko umugambi no wagura niko rero guca niyumvira ingene noshobora korora nkoresheje ubuhinga bwo hejuru ku musozi kuvuga piscitire hors sol niho vyavuye ya urumva bisigura ati jewe naho rafise ikibazo cyo kuvuga ati nta mwonga afise wo kwimba mw'inyanja shobora gutungiramo amafi ariko nkabafise ahantu nubwo bari mu gisagara canke handi hantu hatandukanye canke muhira no shobora nanje korora amafi neza cyane birakunda none ntubara ko ari muhira birakunda aha hose turi aha hose duhagaze hejuru y'amazi ani hejuru y'inyanja turabona ni binogo binini ya cyane aha mufise ubwoko bungahe bw'amafi bwo muba muri ko murorora iki gihe kuri uno mwanya muri iki kibanza nyene turimwo turiko tworora ubwoko bumwe bw'ifi ifi twita isomvye canke kambare canke
Clarias bivaye n'umwe wese ahari yego ni bo turiko turororera muri kino kibanza kubera yuko ari ubwoko bw'ifi bwimbuka cane buragwiza inyama kandi ni ubwoko budasaba kondisiyo nyinshi zijanye na oxygene kuko nko ngaha murabona yuko ibi binogo amazi arimwo ariko kubera yuko nko muri kino kiringo turimo c'izuba nta mazi menshi y'imvura turonka niyo mpamvu bica bisaba ko tworora ifi zishobora guhangana na bino bihe. Yego okay, atari banga mwuma mworoye amafi angana gute? Hariyo ifi 8,000 4 ngaha 4 ngaha. Ibihumbi 4 yego. Okay, turi ngaho onye. Muratubwiye yuko mworoye amasomzi. Yego. Ayo masomzi uratanga uyoroye. Uravuze ati nzoyagaburira, arakenera kugaburirwa. Yego. Kandi nawe urakenera kuyimvura kugira ngo wisubirize imitayi wakoresheje mu kuzigaburira. Yego. Wimbura mu gihe kingana gute mu mwaka uba wimbura kangahe? Mu mwaka nimbura kabiri. Kuvuga buri mezi 6 ndimbura. Ariko kandi ifi ushaka ko iba nini cyane urashobora kuyongera ikiringo canke ukarikanyereza igakura cyane bisobanura yuko naho worenza amezi 6 ntaco bitwaye ifi gumiriho kandi igumikura. Yego. Nkaho onye muvuze ati turimbura ku mezi 6 ushobora kuyimbura ipima gute ngana gute? Ku mezi 6 ifi ibiri hagati y'ikiro n'inusu n'ibiro 2 canke 2 n'inusu bivanye n'ukuntu ikirere cagenze kuko nababwiye yuko ibi ubworozi bw'ama orsoro burasaba ko umuntu aguma aronka amazi maze arajamwo ahindura ariko twebwe hari igihe bishika kumbure bivanye n'ibirere ugasanga amazi ntiyabonetse mu buryo bukwiye niho mpamvu rero usanga bunini canke ibiro vy'ifi bigenda biragabanuka bivanye nuko ibirere vyagenze. Yego murakoze cyane. Muratubwiye ko mutunze ifi 8,000. Okay, birashitse murazigurishije. Mbega imivyaro murayivukishiriza canke musubira gutangura gucaca kuze muja kugura bigenda gute? Kuko abazokurikira ino video hariho abazokunda kiganiro bavuga ati okay uwo muntu aroroye ifi none natwe dukureho imivyaro mbeja fete yoba avyaza amafi yoba ashobora kuronka amareve yazo. Yego mutubwire. Muri rusangi nababwiye yuko umugambi ari umugambi twakoze mu ntumbero kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Yego. Kandi tukaba twawukoze tushiramwo uburyo mu nyigisho cyane kugira ngo dukore umwuga tuzi kandi dusobanukiwe. Kijanye n'ibivyaro y'amafi turayivyariza na twebwe. Ni kuvuga mu izofi iyo hageze ko twimbura turagira ico bita selection de géniteur tukarabamo amafi koko ageze canke twokwita imvyeyi tukayakuramwo tugaca tuyashira mu kibanza cayo hanyuma tukayamaza ukwezi turiko tuyahereza ingaburo zituma koko yafi ihinduka nyene genitere nziza hanyuma tugaca tuvyaza izofi dukoresheje ubuhinga nyene bwabigenewe kugira ngo dushobore kuronka imbuto dutera nizo natwe tudandaza ku bandi borozi. Murakoze cyane. Bisigura yuko jewe Jafete ndorora izo kugurisha zikuze kandi n'imivyaro uyikeneye arashobora kuronka neza cyane. Yego. Mwe abantu muri ko muradukurikirana mwahora mwifuza korora amafi avuga ati banzaniye amafi yavuye muri Rusizi mu myongo itandukanye ntuzi ingene yakuze ntuzi uko uri kurorora amafi yavutse neza yakuze neza ngo ifi zanje ntizikura ariko ntuzi ubwoko bwazo ni somzi ariko umuhinga nubwo atarabitubwira isomzi ziratandukanye ngo hari izirabura ngo hari izifise ibikaragashi uti ifi zanje ngo zirirabura ngo ntizakuze ariko ngo umuhinga ashobora kubikurikiranira kuva mu magi yazo akazivyaza hama ugatora imivyaro imeze neza. Ikibazo rero kirakemutse hasigaye wewe. Okay Jafete tukiri ngaha rero uno mugambi muri ko murawutangura murawumazemo igihe kitari gito muri ko muraraba akamaro wabagiriye
byashoboye no gutuma mwubaka ibi byose turabona yuko mwakoresheje uburyo bwinshi cyane. Akamaro ubona biriko biratanga kugira ngo nanje cyangwa undi ariko arakurikirana kino kiganiro bimusunikire uvuga ati okay, ubworozi bw'amafi reka ndabishire muri za project ngiye gukora muri no mwaka cyangwa mwaka ukurikira, nanje ndabitangure. Mbega umwimbu w'ubworozi bw'amafi urawuronka ushemeye? Ego, umwimbu ndawuronka ushemeye. Ego. Kandi mwavuze muti mbega ni akahe karusho umaze kwikuramo cyane mu bibonamwo. No kuvuga uno munsi ugeze uno munsi umugambi wacu uramaze gutanga ubuzi butatu buri direct. Wow. Hanyuma uramaze no kuba ufise n'abandi bakozi barenga 10 bari indirect. No kuvuga yuko aho murumva yuko harimo ico uri kurasahiriza mu iterambere ryacu n'igindi miryango eka n'igihugu muri rusangi. Wow. Yongeye umwimbu nawe uraboneka kuko ibi mubona si twabitanguje yemeze uko twatanguriye nababwiye ko twatanguriye mu kinogo cy'ibyo amatafari aha. Rero ibi byose kugira ngo urushobore kubaka bino byose byagiye biza birava mu buryo twaza twanakura no muno mugambo bwawe. Wow. Umva harageze igihe uburyo buramera neza birakomera hama byo nyene birikora neza cyane. Okay, tukiri ngaha nyene. Yego. Muravuze ati byaratanze akazi. Kandi murabishingira intahe mubazimo igihe kirekire. Muri ko muraraba ingorane muba mwarahuye nazo n'ikindi woshobora kugira kuko abariko barakurikira no video cyangwa bazoyikurikira bazovuga ati jewe yatubwiye inyungu ko buno bworozi butanga amafaranga kandi burimo inyungu, ariko ikintu atatubwiye hari intambamye wovuga ati wahuye nayo ariko itatumye uhagarika yatumye ubandanya kandi n'ubu wifuza kugera kure. Ni nk'iyi intambamye nta mugambi buri intambamye. Yego. Bwa mbere nk'ibitangura naroroye izo birakunda mugabo ngeze aho ro nitwa ko ntanguye kwikora nk'umugambi. Yego. Narahuye n'intambamye yo kubura aho ngwera imivyaro y'ukuri. Ko iyo na rose yose nasanze bariko bampereza imivyaro bakuye mu myonga yindi dakura. Yego. Narashoboye ubwa mbere naroroye amezi 6 mugabo nta nibiro 100 nashoboye kwimburamwo ko nasanze kwimbuto bampaye atari. Yego. Kigira kabiri ni ntamba migira kabiri niyo kubura aho nkura ingaburo cy'ukuri zigaburira ifi kugira ngo ifi zikure. Ico narakibayemwo igihe kitari gito ngaburira ivyo mbonye ugasanga noneho nta n'amaformire meza hari yo kumenya ingene ishobora gucanga ingaburo kugira ngo ingaburo ishobora gutuma ifi ikura neza. Mugabo izo ntambamye zose ntizashoboye guhagarika umugambi burundu. Narashoboye guma ngwana nawo buke gushikaho ndonka ubumenyi bukwiye, ndaronka ubwo bumenyi bwo gushobora kwironkera imivyaro jewe nyene imbuto. Hanyuma ndanakemura n'ikijanye no guhingura ingaburo, ndaronka amaformire meza kugeza nuno munsi izi fi ziwanje zigaburirwa ingaburo je nyene ihinguriye. Wow, ibintu vyiza cyane. Bisigura yuko uzora bino video akifuza gutangura umugambi w'ubworozi bw'amafi, cyambere mwatwemereye yuko dushobora kuronka imivyaro bivanye na commande yari yose zoba yagize. Cya kabiri murashobora no kumufasha kuri formire y'ivyo kugaburira neza cyane. Kuko nka bamwe byo bimaze igihe kirekire muraza ati tuzihaye ingaburizi n'izi umwimbu uzogenda neza ukuntu kandi ikintu cyose nico cafunguye neza. Mwavyumvise ntiwitinye ti nabuze hangurira indya z'amafi cyane nagiye ku isoko nabuze bamuhaye amagranire bayampaye ze magranire nayashize mu mazi yo sibiriye hasi rimwe ntiyabaye flotte ntiyareremvye akumuhinga ngo uyu nta kindi twe twama dukora nukugira ngo tubazaniye tubahuze n'ababandi nyene bariko bakora imigambi namwe mukeneye mushobora gukora. Nawe ushobora gutanga ubworozi bw'amafi imivyaro uzoyironka neza ata kibazo, ingaburo uzozironka neza ata kibazo. Jafe tukiri ngaha mu gusozera mwatubwiye umaro bwinshi, mwatubwiye ivyo muri ko murakora ngaha yuko buno bworozi bumaze gutanga ubuzi butandukanye. Mbega ikindi naco muratubwiye imivyaro, muratubwiye n'ingaburo. Mbe nk'ubonye uwokenera ati Jafet je ndafise ahantu
noshobora kororera amafi woshobora kubifasha tumaze kwifasha abatari bake mu gihugu cose ni henshi tumaze gufasha abantu gutanguza uwo mugambi wabo kubimbishiriza ibinogo kububakishiriza nk'uko twubatse eka birashoboka mu mice yose nuvuga ukeneye wese kwiransa mu bworozi bw'amafi ndamuhaye ikaze niyatugana tuzomufasha kuva ku kuronka kuva ku kubaka gushiramwo amazi kuronka umuvyaro kugaburira neza kukwimbura eka no kumuronsa isoko yaho adandariza ivyo yibuye mwavyumvise mu gusozera nyene tukiri hano aha mu Burundi mbe uri kuraraba ubworozi bw'amafi buriko burahurumbirwa ikindi naco ubworozi bw'amafi ntabwo buba bwinshi cyane umwimbu uba mwinshi cyane abakiriya bakabura kugira ngo uzokurikira ino video ntazavuga ati ngiye korora amafi yakuze umwimbu urageze ndabuze isoko kuri mwebwe mubizobereyemo bimazemo igihe kirekire mbega uno mugambi uriko urahurumbirwa n'abantu benshi ni igiki cyotuma ni igiki ubatumiriye mbega isoko irahari muri make uyu mugambi ugiye kubiraba novuga ni nturitabirwa cyane nk'uko bitegekanijwe cyangwa nk'uko byasabwa kuko aho tubibonera nuko kugeza uno munsi amasoko novuga nti aracari vyerije sinzi ko no bivuga uvuga ko ifi uyironse naho uba ufise nk'itoni 10 z'ifi mu mwanya mutoyi ntumenya baba bazitwaye n'ubu abantu ntibakwigwa hari n'igihe ugeze nko kuroba ukabwira nk'abantu bose ukabitangaza ati nzoroba hari igihe usanga witeranije n'abantu kuko ubutevye gusa gato yasanga zagiye zahetse yego rero muri make notumirira abajene abarundi kanabari hanze y'igihugu baba diaspora ko boshira imitaye mu gisata c'ubworozi bw'amafi kugira ngo borore hanyuma turabe yuko tugwiza umwimbu tumanze novuga nti dukuvurira marché locale hanyuma mu nyuma twiga ukuntu dushobora guhingura umwimbu mugabo ubu ntidushobora guhingura umwimbu w'amafi mu gihe tutaranaronka nizo duhereza bene gihugu rero birasaba yuko abantu nka benshi twokwiransa muri iyo domaine cyane gose Japhet tubashimire murakoze cyane gose namwe tubashimire muri kumura kuri kanyu ibiganiro nta kindi twe dukora Marius Spark irabafasha kubazanira urika kora bya binini nawe ukeneye nimba ufise ikibazo uzobaza nimba ukeneye korora amafi turaza gusiga nimero muri commentaire muri description turaza kuzisiga utazoshobora kuzibona azoca inbox ya Marius Spark tumuhuze no mworozi akomeye cyane adufashe byinshi cyane turonka amafaranga yambona kazoza tuigenderemo itangurira wawe zana amafaranga dukora imigambi turabashimira cyane Japhet tugushimire urakoze ibiganiro duhaye kandi twizere neza yuko kizogira akamaro kanini cyane ku barundi n'abarundi kazi bazokurikirana ibiganiro mu Burundi haracyari ibintu byinshi byo gukora biracahari imigambi myinshi iracahari ariko hakenewe iki hakenewe ko haba intahe niza ba Japhet nyene bamaze kubitangura kandi bafise aho bigeze ubukurikira tuzobereka byinshi aho Japhet ageze kubera bino bworozi bw'amafi mugira ibihe byiza